n'umuntu akubona kw'isura akavuga ati mufitire rero usanga nyene arufata ari gwinshi hari abantu banyihenda ko nyene ariko nta n'inzoganwa akenshi rero bari nk'umujama yakujanye mu bagengi biwe urabona ko baratambaza ati woshikire ukarabaca gatoya avuga ati jewe kankawe shi bacabambona po reka nawe ndabemeze nimba ari ikintu ca mbere rero kigoye guheba iyo uguse gatoye iyo ukojeje ko gatoye abajama benshi wirotruva warabandanije wana waraguye kawo waraguye cyane ngira uveyo ndayimeze nk'ibiraho mane wanje ntangiraguye sana byadanje hari none bro baca babivuga gute kwera mikota hose maniga wana bamwe baravuga ati bro waratwemeje abandi kugahari kutadushizemwe ngo tuze kujaganya ari na nini simatuma mugabo intangwa kenshi iragoye sana jewe kubica ubona yumvisha avuga ati bro iboro ni ibisazi navuga ati wa ibintu bizoba abisohotse kalenda ishire out man ati ndace umunsi wa mbere naciye nshiki ngo ndavuga ati cyayi oya yakomerezaho man nibundi mugabo tu ndakurikiza amajambo naririmbye je nyene ubwanje ari muri irya ndirimbo muri hard work nyene korasana ari umunsi gafata akavuga ati jewe kweri nzokwibutsa bamfashe kubatewa ira street dupambana ngo turonkira nawe ukabibonye so gucoreye ngo tuje tango tibiti byana ngo bifise big ball nyashyo bajiba kino gihe mbega mwaba yibiki mukundi demo ku buryo cikanye kirofa reka tuyage kwanza ndabamenera isiri mukundi jipo kare mwikundira utuyoga idemo zubuhubu zirazi byo zirimwo ukumva ngo mubo yahaye naso yarimwo be nkoriki vogiki kari bumwe mu bandanye uganze ko umutima wanje wavuyeho no kwikuye ushikaho no kwishika ndo mubona again Yes bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umwe mu baraperi mwamenye muri competition yari yateguwe na Akeza yo kuririmba. Musanze muri rusange byose niko bimeze. Yari edition ya mbere twitege ko vuba cyane agiye kuzindi edition kabiri. Izo bifise uburyohe buruta bwa wundi nyene. So ni MayBen niwo muraperi ngaha mubona akiri muto cyane. Ibyo cyangwa mfite imyaka myinshi bana hari abo nduta n'abandi utarumva hari abo mfite imyaka myinshi gusumba n'abo mfite imyaka myinshi gusumba urendagereranya imisanzu bimeze fresh. So ubigamo kangahe kwanza tuka turavugana kuri chat wambwira ngo mvuye ku ishure soka saa 8 sinze kari university sinze kari secondaire sinze kari primaire ndi mukanyuma tubundi ko ndapambana nyene mu kangahe terminale tu vuba ndagutumiza kujya umuceri zoza brand ariko warahasiriye cyane araduga cyane n'imyaka mitoya amashuri bavuga utayizara kwiga hari ahantu nagiye nyene biranya umuntu akadarigonga cyane ari umuntu akubona ku isura akavuga ati mufitire rero usanga nyene arufata ari gwinshi hari abantu banyihenda ko nyene ariko nta n'inzoganwa uri umudive nuko nyene urakijijwe pasteur wa dance wahataki nurumva nyene fansi nyene cyase ndanabitima sinzi ngo bimeze ko bimeze neza cyane kubera birica ubuzima bw'umuntu muri rusange cyane no mu ndirimbo n'imisitari mpora nandika kenshi freestyle mpora nandika abenshi bakunda kubijamwo kubera amarigara ugasanga umuntu araguhereje akantu ati so mutagasumye kacumenga umubono akenshi rero bari nk'umujama yakujanye mu bagengi biwe urabona ko baratambaza ati woshikire ukarabaca gatoya avuga ati jewe kankawe shi bacabambona po reka nawe ndabemeze. So nimba ari ikintu ca mbere rero kigoye guheba iyo uguse gatoye iyo ukojeje ko gatoye abajama benshi wirotruva warabandanije wana waraguye kawo waraguye cyane ngira uveyo ndayimeze nk'ibiraho n'amasengesho yadanje ngira ngo yameze nk'ibiraho iyo ukojeje ko gatoye gusa ubugiye man kugira bazo kugarura kiba ari kibazo cica
dutandukire kuba ahubwo ndababwire sinogenda ntavuze benshi mwigiza ababire nimesha inzoga ku matabi n'agakike ngo nakiryoshe nka boost urengeje kwa gastike koma mwigira niko gangster kuja kuraba mu mufuka muna pesa ni wallahi kweli je muna ni pesa imena rimwe kweli nafuka na cheka so ni song nziza ariko gusohora bako bayakira gute vile cyane hariya KMC sana bayita muri vibration MC ariko bayakira fresh sema tuma ntangira guhe sana byadanje hari none bro bacha babivuga gute kweli mikota hose maniga bana bamwe baravuga ati bro baratwemeje abandi kugahari kutadushizemwe ngo tuze kujaganya nini sema tumugabo intangwa kenshi iragoye sana urabona biragoye kugira ibintu byawe bigere kure YouTube bikiri shasha biragusaba nyene ukore cyane naranacize n'intege nk'iyisohora ijya ngoma kuko nayo niteza tewana kuyibora ofisi ibintu bigiye kuba danje mbora ifise ko ritinyiye wa jewe kubica ubona yumvisha avuga ati bro iboro ni ibisazi navuga ati wa ibintu bizoba abisohotse kalenda ishire out man ati ndace umunsi wa mbere naciye ncika ngo ndavuga ati cya ibintu oya komerezaho man nibundi bugabo tu ndakurikiza amajambo naririmbye je nyene ubwanje ari muri irya ndirimbo gugu muri hard work nyene kora sana ari umunsi gafata kavuga ati je kweri nzokwibutsa bamfashe fuate wa oya ntiwoce kinege reka kweri man turaye twiga tugushigikire my brother twa duhari kugira tugushigikire kuba bigende neza abantu appreciate kabisa ubunyene muri biba bigoye sana n'abantu bagushigikira baragorana kuronka kuko bataba batabona ibikorwa byawe ariko muri iyi boro nararonse ubufasha butari buke cyane bita muri gware migwacu bikini bavyita ubucece ubu fuck man bwari ubufuck man ahubwo nyene bo yarumuje hariho HG wakoze video wa appreciate kabisa yarankoreye ibintu by'amateka gukora video kuyemo naka yagutayemo abantu ego hama nimwe muhejeje muri studio naho nagiye kwa my brother beat ndayikorerwa n'undi mujamo wanje boro nyene birakozwe bigenda fresh bose n'umuti cyane bwa bidasigaye ko atari abandi bagiye baramfasha harabonetse abantu benshi bamfasha mu bijyanye na location shout out to them so bimeze neza cyane so vision ya ufise wabonetse muri competition yateguwe na Akeza muri Akeza net so intego yawe imeze gute vision yawe muri rusange shaje nifuza kugera mbari urani cyo bitwa mbari hashoboka ntarenga n'igihugu aho kuri hip hop no mwanya uba wo kwigiranya nande cyangwa wiha umwanya umeze gute muri kigihugu cyacu cyo Burundi no butaramenyekana cyane umwanya niha cyane ndi number first kabisa nowadays okay ubureba abandi bose tuzura bakunda bajya bazi bwa kabiri ni the first imani rero je sura yawe rero man urwambwe ngo nwicaye cyinshi I'm the first now undende man so kiganiro ni open mic ni kahe kajambo bwira abakunzi bawe muri rusange wonge nabatumira ko araba indirimbo yawe MayBen kuri YouTube yawe ikintu nobwira abankurikiranye muri uwo mwanya ewana genda muri abiboro yanje vile man ni bisabi sana yarenze iraryoshe irimo impanuro abantu ngo muri fresh tu ndabatumira mu irabe sana bibazangira no mu cyumba kabisa boro yanje ku bantu babonye nka video ndi muri competition ubwo nawe muca mwumva rero ibindi mba nakoze ingene biba bimeze bari cool sana